ibwirizwa Nshingiro ry'Uburundi ribitegekanya mu ngingo yaryo y'168 agace ka 4 Umushikiranganji wa Mbere Général de Police Alain Guillaume Bunyoni yarashikirije icegeranyo c'ivyaranguwe na Reta y'Uburundi mu gice ca kabiri c'umwaka wa 2021 ushira 2022 imbere y'Inama Nshingamateka na Nkenguzamateka. Ivyo bikorwa bikaba vyari birongowe n'umukuru w'Inama Nshingamateka Nyeniteka Daniel Gélase Ndabirabe afadikanije na Nyeniteka Sinzohagera arongoye Inama Nkenguzamateka kw'igenekerezo rya 12 myandagaro uno mwaka. Mu ntangamarara Umushikiranganji wa Mbere Alain Guillaume Bunyoni yamenyesheje Abashingamateka n'abakenguzamateka k'ico cegeranyo kiraba ibikorwa vy'Ubushikiranganji bwose uko ari 15 bwaranguye kuva kw'igenekerezo rya mbere 0 gushika ku rya 30 ruheshi uno mwaka. Yaciye ashikiriza ibikorwa vyari vyitezwe gukorwa, ico bari biteze gushikako n'ibindi vyaranguwe muri ico kiringo. Umushikiranganji wa Mbere yavuze ko muri rusangi ivyo bikorwa vyaranguwe ku bice 90% ku Bushikiranganji bwose, acamenyesha amanota Ubushikiranganji bumwe bumwe bwagiye buraronka n'ingene bwarushanije. Ivyerekeye ikena ry'isukari, ibinyobwa vya Brarudi n'isima niyo bibonetse bikaja ku isoko usanga bizimvye cyane, ni bimwe mu bibazo Abashingamateka n'abakenguzamateka bashikirije Umushikiranganji wa Mbere. Barabajije kandi igituma bene gihugu bari hamahera ifumbire ihingurwa n'ihinguriro fomi ariko ntibayiroswe ku gihe, ko hogwizwa imbuto z'ibigori za kijambere kugira umwene gihugu wese azipfuza azironke, no gushira mu ngiro ivyo baba bashize mu nteguro kugira ngo abene gihugu boroherezwe bongere batezwe imbere. Aha nagomba kugaruka ku bigori, twagomba gusaba kuko twasanze tugira ikibazo gikomeye abarimyi b'ibigori, aho dusanga amasamasi meza cyane aza abari make cyane. Turasaba rero kuvyobandanya kuko mukuri nk'intara mperereyemo turifuza kurima ibigori ku buryo iba intara y'ibigori cyane kuko abenegihugu barabikunda cyane. N'ubu rero information irakenye, turumva ngo hari ibigori vyaje gutubura n'ibiki, ugasanga umunyagihugu wese ariko arabaza. Donc l'information bayishira imbere kugira abenegihugu hagere ku 10 twese tubona aho tuzokura imbuto. Umushikiranganji wa Mbere Alain Guillaume Bunyoni akabaciye atanga umuco ku bibazo vyashikirijwe n'abashingamateka n'abakenguzamateka. Honorable Sindayikengera Jean Baptiste ati mu bushikiranganji nyene bw'uburimyi n'ubworozi umwavura kena, ati none ni kubera iki abantu batoronka umwavu ku gihe n'ibindi. Umwavura kena kuko umwavu gitangura gukorwa hano mu Burundi n'imbere y'uko gukorwa abantu ntibari bwawijukire gose, kandi no guhimiriza abantu kurima, gushira indimiro hamwe, kurima mu makoperative, kurima indimiro nini, abaserukira abandi, abatware n'abategetsi kwijukira kurima ku indimiro nini ntivyari bwaje mu ngiro. Buriho vyaragiye mu ngiro, vyaciye bigaragara yuko umwavu duhingura hano mu Burundi ni muke, kandi iyo ikintu kimaze gukeha ni ngombwa kugira ngo kibonekane habe ibibazo. Umwavu rero ni muke, niyo mpamvu mwabonye umukuru w'igihugu yanahimirije ko ahubwo abandi bashoboye kubaka amahinguriro boyubaka, akanahimiriza kugira ngo ishiramwe fomi rifatwe mu mugongo rishobore kwaguka rigwiza umwavu gusumba. Yagarutse kandi ku bijanye n'ubushikiranganji bw'ubudandaji avuga ibijanye n'amaproduit ya Brarudi, ibinyobwa bivuye muri Brarudi, isima ivuye muri Buseko, isukari ivuye muri Sosumo. Kimwe coco ivyo bintu byose uko ari bitatu, ingorane ya mbere ihari Nkuko umwimbu batanga udahuriranye n'ivyankenerwa vy'abarundi. Umwimbu utangwa ni muke, haba muri Brarudi, haba muri Buseko, haba muri Sosumo. Isukari ya Sosumo ibonekanye speculation zishazihera,
Mugabe isukari itahari ni ngombwa yuko izo speculation zihaba kuko ntibikwiye kubera abayikoresha babaye benshi n'ivyikora byabaye byinshi. Arico twabonye ko muri iyi myaka, muri iyi minsi ya nyuma ikigo izabo kitakiduhingurira imbuto neza, kandi twarasavye yuko gitunganywa neza. Nanje ndumurimyi w'ibigori n'ibiharage, ariko imbuto hagezaho dukoranye n'abajejwe indimo mu ntara tuzitunganiriza twebwe nyene, uburyo twagenda gusaba imbuto muri izabo tuzi ngo ni imbuto zirobanuye, mugabo waza kuzitera ugasanga umwimbu usubiye inyuma. Turavuga tuti ubu rero tuzozitunganiriza, kandi muri iri rima imbuto twavuye tukitunganiriza ku buhinga izabo nayo nyene isanzwe ikoresha, twasanze zarimbutse gusumba. Icyo kibazo rero carafashwe mu n'Umushikiranganji bijejwe kugira ngo hambavu ya izabo gwiza imbuto n'abandi babashoboye muri umugambi w'ubugwiza mbuto bakurikiranwe, bashobore kugwiza imbuto zibonekane ari nziza ku isoko, abantu batere neza. Icyo mwavuze kirahambaye, ikijanye na information ku buryo abajejwe indimo gushika hasi ku komine bakora ko akazi kabo, bikagaragara yuko bagiye barahekeza bene gihugu mu ntambuko zose zo kugwiza umwimbu no kurima, hanyuma babahereza n'inkuru zikwiye zitomoye y'ingene bashobora kuronka imbuto zijanye n'isi yabo, zijanye kandi n'ivyifuzo vyabo.